Okay. Yeah, all right. Hello, everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well, guys. Natwe turashima ndiho atakatagira kugira bino bintu bebeho. It's another day, another reaction. One opportunity, the more possibilities. They call me Dikurio Leonce, the son of God, Dr. Vlog, aka Diko, aka the ambassador. Nikundi musi udasanzwe inoni entertainment hasi hejuru. Of course, from zero to hero inoni Diko Entertainment. Ubonye ibintu nkibi umenya yuko special driver yamaze kwinjira nkuko bisanzwe nkinjirana n'umuhungu wanje yitwa Libatro Fridorin. Ndabanza nkamuramutsa hanyuma amahoro cyane musaza ibintu bigatangura bimeze neza. Ibana ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubwo niko baramukanya tuba twitije lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili. Ndiyo. Lugha ya kufumba. Ndiyo. Lugha ya Nyerere. Ibyo nta byinshi ndabizi. Ukitumia salamu hiyo kwa walokole inawezekana wakakwiyumvira yuko umengo urataye umurongo ariko wanaweza wakakwiyumvira ya kwamba anaweza wakafikiri ya kwamba umepotea njia. Kirana niye bakunzi ba Diko Entertainment. Kiswahili si cyinshi tuzocegera hamwe. Mugabo umbariye iki Spanish ukambwirira ingara ukambwira ikirundi byensiraho niho navukiye ni naco nzi ukambwira icongereza nakivuze icongereza ukambwira ikimarawi igihaho hano hose mbampa nukuvuga ngo wewe undusha indimi ziri international naje nkagusumbya nyinshi cyane ariko ziri local langue band kwako turavuga uburyo baramukanya abakiri subo bamwe barakubwira ngo Yesu ashimwe bandi bakavuga ngo Yesu ashimwe bose n'abakristo ngo tugira amahoro y'Imana bane namwe. Abo ni bande abarokore nyene wa Kristo baravuga ngo amahoro y'Imana bane namwe. Okay, rero ugiye muri iyo ntuze ya salamu alaikum ni nani ni ndamutso yo mu Baswahili atari ko atari kuvuga ngo ni dini y'Ikisilamu uko benshi bacamba kumenya ngo wahindutse mu Islam. Oya, tukaba tugarutse umugabo witwa Fridora sigatinya na public kubaraba birago ndamukiriza abantu amahoro y'Imana bane namwe. So ndabashimira cyane ladies and gentlemen ku rukundo mubandanya kutwereka kabisa ebana bindi ku mutima from Dilo my heart. Let me say thank you to everybody kabisa muriko murakora ibidasanzwe. Ubona yuko mu kanya gatoya abarenga ibihumbi 5 bamaze kudukurikirana. Ndabashimira cyane urukundo muriko muratwereka. Saluti Soja ndabakunda cyane kabisa mu vyumve ndabubaha muntu wewe wamaze kugira subscribe ukaburi kora dukurikirana day by day ukurikirana ibiganiro byacu nukuri uri kurankora ku mutima cyane. Ariko kandi Fridore namaze kubona yuko hari abantu benshi baraba ibiganiro byacu bagaherukira kuraba gusa akibagirwa kugenda afyonze kwa kajya gakengeri harakantu gasa n'agakengeri hasi karabe ku ruhande agakengeri ugaklikeko ari ahantu bacu bakwereka handitse all ego muri all ajya hejuru wemeze kugira inkuru zose zisha kuri Diko Entertainment uzohore uba uwa mbere uvyironkera. Ni kwa kuntu bufite telefone mu ntoki sinzi cyangwa bafite machine ukazobona hejuru notification iraje bakubwira ngo Diko Entertainment itereye kwa kantu ukacubona special driver yamaze kwinjira ebana yezuka unaingia kumbona watemenga nukerebuce ndakerebuce ahubwo ndakerebutse eko nashaka kugaruka kuri ico kintu uvuze. Tubashimire cyane abari ko baratwereka urukundo mu gukora subscribe banadufasha gupartager kugira ngo izi nkuru zishike kure. Abamaze kubikora tubashimira abatarabikora nakaryo keza. Diko Entertainment irahari kugira ngo ibahe amakuru atandukanye na cyane avuga mu gisata cha cinema. Ubona yuko badukurikira ari benshi dushimira abarundi abantu bacu bari mu Rwanda muri East Africa muri rusangi abantu bacu bari muri Asia cyane muri Arabia Saudite. Ubona ko tafise abafana benshi ukajabuka Atlantique ukabona Canada ukabona USA. Ubona yuko abantu tubacu bafise ari benshi Fridore nabonye n'abantu muri za Norvege izi za Scandinavie mvuze nka icyo gice ntacu cubona kubera nize geography rero uranyifatiye ubaho cyane n'abandi bose turazi yuko mudufise ku mutima ni special driver mba nazanye umwana Alice uno munsi turayaga kuki turayaga ahubwo tumaze duhere ku bantu
uku kwezi novuga ko ukwezi kw'intwari kwabonesemo intwari aho hantu kabisa ubona yuko byamaze kuboneka ko kuno kwezi ushobora kuba kwavutsemwo abasitari benshi uvuze abasitari mwumve hantu twebwe dukubita tubangura hantu tuba ni muri sinema muri sinema yacu uku kwezi kwaribarutse turatangwana na Joachim wewe yatanguranye n'itariki ya mbere Tarehe Mosi mu Giswahili niko bavuga Tarehe Mosi nukuvuga le premier niko nawaza eti wanaweza wakasema tarehe ya kwanza ariko mukana nyene kari sanifu sana Tarehe Mosi kagwanamo cyane okay ubona yuko kwezi kwavutsemwo Joachim Smith tumwifuriza isabukuru nziza hariya turaja kwa Ray umusore yitwa Ray banahoranye bari kumwe muri Ibanga series imwe mu mafilme yahafashe nawe nyene yavutse muri kuno kwezi sabo bonyene kubera ko n'umukobwa yitwa Inamuco Inaligera Inalight nawe nyene yabonye izuba muri kuno kwezi sabasaba itariki ndwi z'ukwindwi baburi kuki ubundi ni Noraske uwitwa Noraske Ntare muramuzi uno mu hajya umucance abari umugabo cyangwa abari umugore umucance n'umugabo for sure acince uno mucance wa Fanira V ubona yuko nawe nyene yavutse muri kuno kwezi nta nubwo ari abo bonyene uno mukobwa canke se umukenyezi Ornera Mutoni ubona yuko nawe nyene yabonye ukwezi yabonye izuba muri kuno abandi ni abandi turibaza ko nabandi bakiza kuko ni kurahera ariko abo tumaze kumenya reka tubipfurize isabukuru nziza tubipfurize kugira ibihe vyiza tubipfurize kuzobona imwe basengera tubipfurize kuronka abantu n'amafaranga kuko ugize abantu ukagira ubuntu n'ibintu bica biza ako kantu nawe urakaza arakantu nabanya abantu mwino myaka uzumva ngo ubuntu buguzanira abantu ngo abantu bakaguha ibintu ngo oyo kamaza n'ingoga ni ibintu birimo ubuntu nk'indwe aho twarenge cyane ari ubusavu ati none ko navutse mwa kuno kwezi mukaba mutantahije ndagutahije cyane intwari zo mu kwezi kw'indwi zose turazitahije kabisa turazitahije kuri ino ncuro ntabwo tugiye kubaririmbira ngo happy birthday turabaririmbira indirimbo iri kirabikora yuno mu mama yitwa Wema Nela all the way from Australia all the way from Wema Entertainment bakakubwira ngo ndugu yangu uyu mwana ariseje nzomugira ngo fata ubusare turirimbe namwe ijwi rya gatatu yego wagiye ndugu yangu utakuwa wapi parapanda ikipigwa tayarisha moyo wako ndugu yangu wewe ndugu yangu utakuwa wapi parapanda ikipigwa tayarisha moyo wako tuzona bica ari mu kirundi ngo irabivuze iki nukuva mu kirundi barakubwira ngo wa muntu we umumarayika ateruye inzamba ejo akayivuza uzoba urihe mbega uri mu biteguye gutaha ubukwe bwa wa mwagazi w'intama w'Imana mbega uri mu bazobwirwa ngo injira mu munezero wa so cyahe ngo mviraho wankora bizira we sinigeze ndakumenya mbega umunsi uteye ubwoba ijambo ry'Imana nanje numvise nkozwe ko nemeye icaha ndava hano nja kwihana wisuzume nisuzume niko kuri tayarisha aka ibintu bitera ubwoba abantu tubireke so amakuru yacu kwahereye kubagize birthday twihuse cyane tujabuke muri BFA ni kwa Nsolo the Hero no muhungu Iradukunda Libat no muhungu w'ingwanyi muri action movies ubona yuko nyuma yo gusa n'uhagaritse Nsolo the Hero
yagarutse na filime yindi ubona ko yamaze kwita izina Fer Rouge. We avuga ati ngo bijya bintu ngo biba biri muri mwibarabara bidanje amantunze ngo vyitwa gute vyitwa gute bijya bavyita Fer Rouge mu kirundi two vyita gute ko tovuga ngo fembe ni bavanga umuriro utukura mugabo ni tuno tuntu bashira ku mabarabara tuza gutuma habaho kubisanya mu buryo novuga umuntu w'amaguru ashikiriwe hacana irisa gute hacana rya rouge John urana urasi n'umushoferi abamaguru ageze ko bajabuka hacana rouge ariko no zihagaze abashikiriwe abiki none akici gunda gusanga haje rouge harakubitamo na jaune hanyuma hakacagaruka mu javere nta byinshi je nshaka kubivuga ko igihe nico cyo nuko no muhungu Sorode Hero yamaze gutanga umuzo wa filime yiwe nshasha yitwa Fer Rouge nyuma y'igihe kinini Fridor abantu bariko baravuga ngo no muhungu araturyamiye filime Soro twayikunda mugabo ko bihagaze mwa kino gihe sivyo ariko yaratanze n'ubutumwa aravuga yuko mwabantu mwati ntimuvuge ngo iraheze ariko igiye kuza iri mu yindi shusho ariko kandi ikazokwama iza novuga mu bisa nka full movie ariko igice cayo mu ma party iri su forme ya full movie ariko iyo party kabifise ide yayo na message iza gutanga ariko ikaba iri muri ya shusho ya Soro the Hero ariko migisune menga yasohotse ya Fer Rouge yamaze gusohoka binakunze muri nondwi uyu wa mbere nyene uyu wa mbere iraza gusohoka Ebana amakuru ya Soro abari menshi je ikintu novuga ngo reka dutegereze turabe ibyo Fer Rouge izokora nyene koko yogira imana gateza urabona Fer Rouge ibinateye ubwoba mu gisagara kaba alerte bari ibintu byiza kandi bari byiza ari amateka kuri Soro uno munsi yasa n'utari mu kibuga neza ariko kandi no mu gacere yaramazemo iminsi biraboneka yuko yari ko ari yubaka abona yuko mu kabati ashobora kuba hari ibikorwa byinshi umwanya n'umwanya ndazi ntagiye uyu muhungu muravye uri kuraraba hari akanyangenda kuko ashobora kuba ajyamiye amajanja wakintu umuntu abamenga aritekaniye mugabo yateze ariko arakora cyane hari ibintu bita gutata umuntu akaba arafata turugenda shira kuduke usanga yarafashe ikintu bita empire yose ayifize mu biganza yaceshe ni kurono muhungu agacereke gashobora kuba kadasanzwe ndazi ko gahetse ibintu byinshi yes amakuru yacu tuyabandanye cyabandanize kwa Daniela Daniela koze umukobwa Daniela koze ubona yuko ku myaka yiwe mike nubwo ngo umukobwa ataba muto yamaze gushinga urwiwe urugo rwiwe yakoze ubukwe ubona yuko nyene n'umuzo wabwo warateje uruhagarara byaravugishije abantu umva Daniela yasa n'umuntu akubise surprise abantu ko bita surprise ni wa mwana ubona yari karakora ibintu byinshi yari yamaze no kwinjira muri no mwuga wacu je namubonye muri Iseke Films yarabonetse muri filime zitatu ndiko ndavuga kwa Riva yatangiye kuba umuntu hosting abantu egosha hanyuma Daniela yagarutse aboneka muri Iseke Films ariko arakina nibyo hanyuma Daniela baranamwerekanye kuri official launch ya Imva ya Mwihoro numwe mu bakinyi bategerejwe cyane bazonabonekamwe rero no muri episode ya mbere ahubwo yamaze kuboneka muri episode ya mbere niwe hapana Daniela kurura filme itangura ariko arasenga abarabye Imva ya Mwihoro nibaza mwabibonye rero abantu uru ruhagara ruri kuvuga gwazananye ni kwa kuntu ubu ubona nk'igitoki gitangiye igitoki kirashamika igitoki kiratotahaye gitangiye thank you harumuna hisa nyibutsa bende camera respect umusaza cyane ubona yuko abari karabahereza n'amasanamu mutobona handi hantu na hamwe nukuri kwimana bana ndabivuga ndana hantu murayibanga the one and only imagine tosanga ndi hano na hamwe kabisa igitoki kiravyara ni kwa kuntu igitoki bagitangiye kuvyara akaca haza umuntu n'umupanga agatema bayita imigunda imivyaro imbo yo wavukiye nta bitoki biriyo birahari nibuka nuko kwa mwarusereva abantu weraca ibitoki kugera mu Rumonge icitwa intuze icitwa Rugombo umvise ngo baramenye za Kayanza Ngozi inzoga yengegwa hano hirya mu cibitoki reka nta makuru ubujede nera abantu bariko bavuga ngo sinzi nimba twakwagiza umutware wiwe
afise muga Daniela yasa n'urugemwe rubatuwe rugiye gutegwa ahantu abantu bitega ivyamwa byinshi mugabo bahise bagirane bahise barusarura muga birashoboka ko uwarusaruye nimba ari ugiye gutera biragoye bakobwa iyo bagiye kubaka bakarongorwa babirangiye entertainment bakubita ariko kandi ndagusubiza inyuma ndafise ubwoba ndagusubiza inyuma no kiganiro mwakoranye ingozi na Daniela nyene yarakubwiye yuko uri kuramukeza kubona agiye kuboneka muri no filime yari yahuriyemwo abastare bakomeka ariko mu gace gato yari ico yavuga ngo mbona umengo sa n'ushaka guhindura intumbero ubihagarika unyibukije ikintu Daniela ahubwo gwa babunde misengira bundi burenze ubwo navuze ashobora guheba haba kuririmba haba no gukora cinema cyangwa hagarike gukora filime abandanye no kuririmba kuko urabona yuko umu Enos mu chance wiwe nawe biragaragara ko ari umuririmbyi yaje Enos ego nabonye afise gitari acoustic ashobora kuba ari umuririmbyi arashobora kumuza filime akamwemera kubandanya aririmba byo bari byiza basi Daniela ndakwinginze tukubura muri kimwe mugatugume tukubana cinema basi sinovanga uyihebe n'ivyanka ko twagize imana ukabana n'umuntu ayoboka umuziki ndoramana enda nyabuna ni murabe mutunezereze muduhereze uwo muziki mugabo no mwana tukamubura hose nukuri wamutamawe nimburi kuratwumva baza kubuduhemukiye ndiko ndabivuga mu izina ryo wabaye umuvugizi no munsi sinumuvugizi byose baranabatiza ngo iyo titre muguma munyita ngo yambatere muga ntaco ndiko ndabivuga nk'uvugira iryo zina maza kwa muduhemukiye Daniela koze niri kwa mubura kuko uriya mwana nigishinga ntahe ningabire yigendera ningabire dasanzwe ariko kandi turizera yuko atogenda ubona yuko nino film imva yamwihoriza ku munsi gahandi hantu ubona yuko no mu gihe cyambere cyamaze gusohoka yabikoze birakunda reka mbere cyo tunayabandaniza nyene muri no mva yamwihoro tubandanize mu mva yamwihoro yego hano misengira ubwoba mugabo twebwe turasenga turakijijwe nta nico dukanga izina rya Yesu no kuvuga ngo tubandanize mu mva ya mwihoro za Daniela bavyumvise imva ya mwihoro official launch yarabaye amakuru muri Space Drive ntikwahera mpamvu mwumva ari ryo tuko turagarukana twaryo twagiye tunababwira mugabo ntitubabwire mu buryo bwiyaguye official launch wayibonye gute mugabo official launch nanje bwanje yarantangaje ni lancement uvuga yari itangaje ufatiye ku bwinshi bw'abantu babonetse muri yo lancement duhere ku bakunzi ba filime tuje ku bakinyi ba filime bagenzi wayanditse ku ba realizateur bari bahari ku bashitsi biteka abanyakubaho batandukanye abanyamitahe abaserukizi b'ama company ama entreprise atandukanye bari muri ico kibanza byari birori novuga yuko biteye ubwoba cyane bifise uburemere ugeranije n'umuntu twovuga yarakoze igikorwa nk'umwanditsi w'ino filime for the first time kandi bwo mbere je mbonye umuntu aranshinga filime agaca yuzuza sale ko birabera sale iruzura ku buryo abari baje bamwe barabura aho bica barahagarara inyuma abandi barasohoka inyuma ya sale kuko ijyo ryashika hanze baje kumviriza ibiriko birabera muri sale ni ikintu cyanangaje cyane oya Kadora Vere ni wo gukezwa uyu mukobwa je narabwiye abantu nti arateye ubwoba ku rugero runini cyane kuko ibaza iriya sale BMT yaregeze kwiranshingira Vanilla Vine ego nimba ntabeshe Vanilla Vine reka ndabe ego yarayigire muri lancement officiel ego muri meri subwa mbere bahakorera lancement officiel bahaberewemo n'ibindi bintu byinshi n'amanama atandukanye nta muntu n'umwe yari bwuzuza ijya sare ngo abantu buzure babura naho bahagarara hanyuma jewe ndakunda guca nshima umuntu nka mukeza byihuse yo yubahirije umwanya ego barubahirije isaha ego isaha bavuze iba yayindi nyene isaha baragerageje kuyubahiriza nubwo habayeho guteba gatoya kwabayeho guteba bariko barasa nk'abitayarisha cyangwa guteba urumva abantu bamaze gushikamwa bari muri sare kandi wanashaka bariko bararaba filime deje bariko nta gucererwa wala nako kana bariko bararaba filime y'intore ntindi wacu babashira mu kurindira abanyacubahiro bamwe ko bashikana bo kugira ngo ibirori nyezi nabishe bitanga nuno mukobwa ubona yuko umuzo wiwe sinova ngo wateye ubwoba abantu ntabwo wateje uruhagarara
abantu bari positive baravuga ati kude chapeau kabisa, abari negative nabo sinzi ibyo baba barimo. Nukuri ni muri negative imbere ya Kadora Vero umutima ugiye kutemba. Ariko kandi niki kandi cyo tugaruka ko muravyimba cyerekana yuko azananya amavuta adasanzwe n'igikundiro kuba kubakunzi ibikorwa vyiwe nako bamwishimiye barakunda n'ibikorwa vyiwe mu gihe novuga Luke ajemwo itandukanye niyo bari bamumenyereye. Yego ako kantu tukavuge tugashimangire niwo mukobwa wamenga urabona umukobwa araba icoroshe turabona muri naho yagiye yari umwana yakuriye mu buzima novuga bwiza bwo kuregwa tambuko boko biti hejuru urumva mu rugo yamaze kugera mu rugo ni mu ntorindi yari umugore w'ikidabe tubivuga uko babivuga umugore ataco yitwararika two turavuga mu personality wo muri film tukuvuga kiti ni tukuvuga Kadora tukuvuga kiti wa muntu uramaze kubona umumama mu rugo banabwira gukura isahani ku meza kwe deje bakabimurarika ariko banabimuraritse bikamunanira gukora umutwaro umenye n'isi mwubamye ko ngo nayinzu ngirimo ibikorwa byishigama sinibaza ko no gusasa yarabishoboye ntavyo yarashoboye bamwe mwene bajya hari ico babashoboye gusasa ari yaranje agasasa neza ariko naho byaramunaniye ujya we byaramunaniye gushika hatuma umukozi ari navyo byaciye bituma n'urugo rwiwe habaho intandaro yo gusambuka ku rugo rwiwe. Umukozi aza kwisanga mu sanganya na boss wiwe firi mu boyebuka gusasa byaramunaniye abwira umukozi ngo aze kumusasira umunsi umwe umukozi asasa neza boss akijyama ko neza urugo rwari rusambuza ndavuga igitanda rero urumva yuko ubu naho yagarutse mu ishusho asaba bamwe bamaze no kumwita amazina ngo ni Cihebe abandi ngo ni Asase abandi ngo ni Mabujame Shante action ebana arakubita ayererana inzembe mu bisagara afise ishinga arajomba abantu kantu kazirya nzembe oya je navuye nibaza uyu mukobwa ntibaza kumwanga ntaza guca ari abariko barabitahura nko muri post yari yakoze aravuga ati bantu bimana ujya nireyira si Kadora Vero nireyira ati rero reka turindire tunamenye n'impamvu iri kuramutera bijya bintu biriko birava kuki kandi nyene yoba ari mukuri canke n'umukozi bw'ikibi nyene tumubone nk'inkozi y'ikibi rero bamwe nkuko ari igitangura nitwo kwihutira nitwoshoka tumucira urubanza enda nyabona turindire ibindi bice bigiye kubandanya mugabo uyu mukobwa akadusigurira impamvu yujya muntu ameze kujya aza kuba ari umuhinga hamwe yo dusigurira impamvu ariko arakiba abantu n'inzembe atera abantu inshinga mu nyuma tukazomutahura hamwe abantu batahura ivyo yarimo ariko nabonye nakandi kandi equation ya Pizere Zenkoni ni ku Faransa avuga yes kavuga ngo nimba ngo wana bishoboye basi banaryohewe n'uburyo yabishoboye kugwamo muri irya shusho y'ubumesha ntavyo nari niteze Ravero namuravye mu maso aracamota amarira n'ubwoba bwinshi aracaboneka ko amata y'ifyufyu ku munwa araraba amaso ntimworabana imisegonde 10 ariko muri irya muhangana n'amasaha abiri ukanagira ubwo ndabonye ukuntu yakije umutipe yitwa Joakim niwe Fabrice nini muri filime yitwa gute mwe niwe Fabrice sinibuka neza izina bamuhaye izina ndetanga bango Fabi numwe bakati nzembe abagakomeza kunigana ni hatari sana so ni filime ubona yuko yamaze gusohoka episode ya mbere iri hanze abakijuragurika mugende muirabe iri kuri Bollywood ni B U R W double L na D mu kirundi ni B babwira uko Bollywood candika B U R B O Z B U R na B na O zibiri ni kirundi wa mugabo navuze ngo uzinsomere mu kirundi ni B na U na R na B na O zibiri na D naho mugende murabe filime y'amateka iri kirabikora ubona yuko yamaze no kwandika record umukobwa yakoze record muri 24 yarakwije abamaze kuyiraba barenga 200,000 bino bintu abantu bari bamaze kubikora abantu bari bamaze kubikora ni bamwe bonyene
ni BMT yabigerageje naho nyene ibigerageza kuri episode ya kabiri nako party ya kabiri y'intore ntindi niba mbeshe umvuguruza ariko ntuntera ibuye uko n'ukuri niko kuri ikindi kintu cyatangaje abantu film itarajako iyo YouTube yari ifise ababone bashika 17 n'ibice bitandatu indwi gute ndikuvuga 17700 ariko nyuma y'umunsi umwe yagiye ko bangahe vende igeze ku bihumbi 22 no kuvuga guhera ku bihumbi 10 no kuvuga abantu bashika ibihumbi 4 barenga ibihumbi 4 by'aba subscribers barenga ibihumbi 4 voilà bamaze guca bakurikirana runo rubuga rwa Bollywood nyuma yuko agiye ko party imwe yonyene yimva ya mwihoro kude chapeau sister kude chapeau je umuntu anyemeje ndeme mba nkomya machine none microphone ego cyo tunagira ko dukeze no mugwi ya BMT nyene mu ntore ntindi nkuko tutashoboye kubigaruka ko muri special drive kuba bararonse silver BMT yaronse silver nibo bambere babikoze mu bantu bakora ano ma movies nabo gukeza urugendo rwari runini mwarabonye ikiganiro kwa Nyamete mugende mucibutse kiriko hano hanyuma ubona yuko ikindi kintu bakoze n'igiki baronse silver award ya YouTube bakoze ino film intore ntindi yahagaze banakoze record nabo nyene mu munsi muri 24 baronka views ibihumbi jana niyo record bari bakoze mu bwakora baca baronka silver award nyuma yabo turiko turavugana inyuma y'ibihumbi jana no kuvuga kugira ngo banakwiza ibyo bihumbi jana mu maparti atanu bari bashizeko yabasigiye ababone barenga ibihumbi 30 barenga ku bihumbi jana oya barenga dufate intore ntindi season 2 itarajako bari mu babone ibihumbi 83 n'ibiki ikiza guhera bari mu bihumbi jana na 10 na birenga none babandanije oya nta wundi mugura abikora byozo ngaha nta uhari sinzi ko haro n'uwimirije kubikora vuba ariko migwi namwe migwi nabonye umuntu yakoze post iravuga ngo gushaka ngo nimba ngo bise cyano ngo cyahe ngo ikigo ngo yaguye ngo ku rugamba ngo nibiyambaze ngo BMT ngo niyo yene gishobora gukura ngo ahantu ngo byakwami ngo akonga ngo kagusubiza ku rugamba nk'abandi Jesu uko no bivuga nk'uwo muntu iyo ni imvugo y'abafana ariko igihari coco mushikira abantu biragoye muga birashoboka hari abandi bantu bariko barakora fururi hano benshi twobatera intege nibakomeze bakore tunabonereho guca tukeza uno mwambara ndende Mama Lao Kirundi naco nyene kirakoreshwa Mama Lao oya dose Mama Lao iri zina gigeze gutera ama polemique hano yarateye ama polemique rigeze ko jewe aho ncaje hasemba Mama Lao mugabo ndamukeze Fanira Vin nawe nyene niwe wa mbere mu bantu b'igitsina gore akoza no mateka mu Burundi akaba yarayakwije ibihumbi jana byamukurikirana kuri YouTube yarafayitinze mama respect yarafayitinze yaragwanye kugeza igihe abera ivyamukanza aravuga ngo urumva ngo joho dawega yo ngo nyigira ngo nyiyubaka ngo nkiri mu 60 ngo ariko naje nguko biri kose nari nkwiye gukezwa nkitwa intwari abere kujya no gucura intimbura umugabo wabere kwa no gucura intimbura umugabo ahubwo abere je mbona yarakwiye kwiyemera akavuga ngo uno mukobwa aronse no award akikubita ku gatuza ati narabigizemo uruhara yes ariko kandi bikanamutira abere yaragize uruhara runini mu iterambere ry'ibikorwa bya Fanny Genda bivuge yaragize iterambere ridasanzwe yamuciye mu biganza yes bakoranye urugendo film irabikora iba ni y'umwaka muri ntuze muri festival aragaruka muri hajya Fanny muri Paradiso yayirimo Paradiso bakorana amateka My Family kara kaboko ku kandi mu bikorwa byinshi nibaza yuko Fanny ya Aberi na My Family yarayirimo wow nibaza yuko Fanny ataranagura umuduga tubivuge yabayeho igihe kinini agenda neza asayangana aberewe ari mu modoka nziza wishi nouveau modèle yo kwandi hajya mawishira afisa ama nouveau modèle amawishi kuri modoka ni huzo ariko yari muri wishi nziza yabere yes rero novuga yuko na Aberi yarakwiye kukumba nawe yo komeza akabyiyemerera kandi nimukanu nyene na Fanny yaciye amwishyura kuri novuga ni stati bishuranye ashiravuga ati ndagukeje nawe mutama atano majambo ahubwo navuze asa nka yankoze ku mutima atabwo wibuke ryajambo naho nakubwira kirazira gucika intege nubwo uhura n'ibiguca intege bingana gute komeza fighting nawe bizoza ya nakantu keza ubona yuko Aberi na Fanny bakoze nyuma y'igihe kinini hanuka
kugira uruntu hagati yabo nyuma y'igihe kinini hari bisami n'ibitagenda bongeye kugaragaza yuko bameze neza baranifotozanya n'abakinye kanjenje ku mastati ibintu bikomeza kuryoha biragenda neza nizihe filime zigiye gusohoka muri ino ndwi abantu botegereza haragiye gusohoka iyi Feruje haragiye gusohoka ntore ntindi nawe imva ya mwihoro iraza kubandanya part 2 haragiye gusohoka kandi yihega bashi atukazira hari nyinshi muri iseke baraza gusohora Force Love irabandanya inani ingarukira bandanya ibohero kandi iraza kubandanya turaja kuja no muri unuze diaspora iraza gusohoka muri Youth Entertainment niteke filime yabo diaspora iraza gusohoka ubona yuko ibintu bimeze neza umwanya n'ubutoroheye turabakunda cyane ino ni Diko Entertainment hasi hejuru dusubire aya nayandi iyi muyita imponjo turabavutura turabahereza umunezero twebwe twaritavye umuhamagaro murabizi yuko atakintu na kimwe coza kiduca intege they call me ndi kuri Orange the son of Dr. Vlog aka Diko also known as the ambassador Dr. Vlog. We love you guys. Nahuta. Hasta la vista. Diko Entertainment.